iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mu bwinshi bw'abategetsi. Aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine. None ko amafaranga aba yavuye muri komine ugabanije amafaranga yo guteza imbere komine, iryo terambere bumva woshikaho gute? Numva ko turiko turavuga ibintu bibiri bitandukanye. Uyo no mushinga amateka agatorwa sarongoye umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu. Turaza kumukurikira muri ano makuru twabiteguye. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu no mwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane ya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru ari buze kugaruka ku bisata bitandukanye. Hari amakuru avugwa mu vya politike, inkuru zivugwa mu mutekano, inkuru zivugwa mu kibano ndetse n'ibindi vyose babiriko biragaruka ko ndaza kugenda mbigushikiriza mu buryo buramvuye. Gufyonda kuri subscribe ni intererano urabuduhaye maze natwebwe tukaraja tugushikiriza amakuru n'ibiganiro umunota ku yundi. Nagakuru keza ku barundi basubiye kuronka akanyama nko muri Bujumbura Meri. Bamwe mu banyagihugu co kimwe n'abadandaza inyama ngo baridoga ko bataronse inyama uko bari bavyiteze kwibagiro ry'ibitungwa i Bujumbura. Bakaba basigura ko inka 15 zabazwe zabaye nke mu gihe abari bakeneye inyama bari benshi. Umuyobozi ajejwe iryo bagiro ry'ibitungwa riri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura arahumuriza abaguzi ko ku minsi iri imbere bizogenda neza bagasubira kubona akanyama. Ni mu gihe rero ibikorwa vyo kubaga ibitungwa vyasubiriye gutangura kuri uwa gatatu, aho icibonekeje cane ari uko hari inka nke zigenewe kubagwa ugereranije n'izahora zibagwa. Umwe mu bayangayanga akaba yatangaje ko hateguwe inka ziharugwa mu 10 mu gihe hahora habagirwa iziharugwa mu 100. Bakavuga ko rero nubwo hari abasubiye kubona akanyama ariko hari n'abandi batashoboye kukaronka kubera ko inka nyene zabaye nkeya. Mu yandi makuru ariko haravugwa cane dusimbire mu ntara ya Bubanza aho hari umusirikare uri mu minwe y'inyamiramabi Igihanga kuva kuri uwa mbere ku mugoroba. Muti none vyoba vyagenze gute? Uyo yagirizwa kuba yafashe ku nguvu umwigeme n'umukenyezi bari bagiye gusenya mu ishamba rya Rukoko nkuko imiryango yabo ibivuga. Amakuru atangwa n'iyo miryango akabamenyesha ko uwo musirikare yasaba amafaranga abavuye gusenya, abayabuze rero ngo agaca arabasigarana. Abamukurira baciye bamwambura inkoho n'umwambaro baca bamujana mu gasho Igihanga. Mu gisirikare c'u Burundi bavuga ko bariko batohoza ko kugira ntiyagirwa n'icaha ahanwe hisunzwe amategeko. Ushikiriza amanza wa Republika Ibubanza akaba yamenyesheje ko Nyamiramabi ica ikora amatohoza, dosiye ikajanwa mu rwego rw'ubucamanza mu gisirikare. Uwo musirikare yahagaritswe kuri uwa mbere n'abamukuriye bakorera kuri position y'Igihanga. Aho ni nyuma yaho habaye gutabaza ko abanyagihugu bari bagiye kurondera inkwi bacanisha. Amakuru dukura mu banyagihugu b'Igihanga avuga ko kuja kurondera inkwi mu ishamba rya Rukoko babikora buri munsi, ariko ko bamwe mu basirikare babigenza ko bakabasaba amafaranga kugira babareke binjire muri iryo shamba. Kuri uwa mbere nkuko amakuru y'Igihanga bivuga, hari abanyagihugu bari bagiye muri iryo shamba rya Rukoko gutasha inkwi. Uwo musirikare nkuko yari asanzwe abikora yasavye abo banyagihugu amafaranga, bamwe baramuha abandi bavuga ko atayo bafise. Muri abo bayabuze ngo yaciye asigaranamwo 2, umwigeme hamwe n'umukenyezi. Abo rero ngo yaciye bafatira ko inkoho abakorera ivyamfura mbi. Abo bahohotewe hamwe n'abandi bari bajanye mu ishamba rya Rukoko ngo baciye batabaza bashitse Igihanga. Abakuriye uwo musirikare iko kumutumako bamwambura umwambaro wa gisirikare, bamwaka n'inkoho baca bamushira mu gasho. Abanyagihugu bahi Igihanga bagasaba ko atokingirwa ikibaba ahubwo ko yoshigwa imbere y'intahe y'ikibiriraho. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri uyo umusirikare yakoze ibara agafata ku nguvu umuvyeyi n'umwana.
Mu yandi makuru ariko aravugwa cane muri Nyabihanga hari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD apfunzwe. Niyonzima Stani ni umunywanyi w'imbere mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD apfungiwe mu gasho ka komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi. Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine akongera akaba umuyobozi wa koperative yo ku mutumba Sangwe, uyo akaba yagirizwa kuba yaranyuruje amafaranga angana n'imiliyoni 10 z'amarundi. Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine riri Butegeye yafashwe ku munsi wa gatatu uheze ari kumuhana iwe. Ivyo bikaba vyarabereye ku mutumba Matyazo uri muri komine Nyabihanga yo mu ntara ya Mwaro. Yaciye yungururizwa mu nyuma mu gasho k'igipolisi i Nyabihanga, akaba ari naho apfungiwe muri kino gihe. Ayo makuru aremezwa na Prosper Ndayisenga, umuyobozi ajejwe indero muri komine Nyabihanga, aho avuga ko uwo apfunzwe akurikiranwa n'amafaranga angana imiliyoni 10, amafaranga yari yagenewe gushigikira imigambi yo kwiteza imbere muri koperative Sangwe ryiganziwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD mu gihugu cose c'u Burundi ku mutumba Matyazo. Musitanteri wa komine Nyabihanga Nizigimana Gerard yaragendeye kuri uwa mbere igenekerezo rya 25 mu Kakaro koperative Sangwe iri ku mutumba Matyazo ari kumwe na Buramatari Koloneli Gasanzwe Gaspari hamwe n'umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Nyabihanga umushinga amateka Ndadaye Denise. Barashoboye rero kwibonera ubwo bunyonyezi bw'imiliyoni 10 umushinga ntahe Niyonzima Stani atashoboye gusigura. Yongeye yanka gutanga ibikoresho kuwamusubiriye muri ayo mabanga yo kurongora iyo koperative. Nkuko amasoko yacu y'inkuru abimenyesha, urubanza rw'ikibiriraho rwoba ruriko rurategurwa kubw'uwo mugabo apfunzwe. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane no kubwira vyatangajwe n'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa zarukiye umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu. Avuga agira ico avuze kubirabana no kugabanya intara zigize igihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa amajwi yiwe tukaba tuyacesha bagenzi bacu bo kuri radio Ijwi ry'Amerika. Tukurikire Agathon Rwasa. Twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane rw'ingendo ya leta yo kugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora. Baravuga yuko Burundi si bunini cyane kubyo twogira imihingo intara nyinshi, imihingo myinshi. Baravuga tuti intara zitanu zirahagije, mugabo kumbure intumbero leta ibiha birashika ko atari yo twe twoba tubiha. Kuri twebwe byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushira mu ngiro, atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo. Noneho akazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ivyo kuko nivyo vyatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone, bagwiza amakomine, ibintu hamwe n'ibi. Abavuga naho ko vyo bari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gabo Honorable Rwasa. Ega kwegereza ubutegetsi abanyagihugu sukugenda ngo mutanteri canke umutware kanaka ngo babandi, siko kubimwegereza. Kubimwegereza nuko ivyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aja aho ubwo butegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera, nimba ari urupapuro kanaka abironka atari kubanza kozembagizwa ngo genda uzogaruka mu wa kangahe, uzogaruka mu ndwi izogera gute, ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu nuko urwanya igiturire by'ukuri, ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe. Sinibaza ko kugabanya imihingo, amakomine cyangwa ibindi ko ari byo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo nari mvutse ngaho hejuru. Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ivyavuye mu matora harimo n'ayaheruka. Iyo nteguro y'itegeko baravuga ko
mu byo bifuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara gutyo mwese mukayizera bayagiyemo aho ho murabona ko bizokemura ico kibazo c'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu c'u Burundi ga Honorable Rwasa. Sinibaza yuko ubwishi bw'imihingo canke bw'intara canke ubuke bwavyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovamwo amatati mu gihe aba abantu badutwara bemera intara ishize ivyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera akaba ari byo bemera. Nayo ubundi ni baba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi gushika data wanje ngo yeza agarutse urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose bizogendanye nkuko bavyifuza kubikora. Mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu c'u Burundi namwebwe mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu c'u Burundi. Imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa Burundi kuri no saha? Twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mu bwishi bw'abategetsi. Aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntara bizotuma amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine. None ko amafaranga aba yavuye muri komine ugabanije amafaranga yo guteza imbere komine iryo terambere wumva woshika gute? Numva ko tuba turiko turavuga ibintu bibiri bitandukanye. Ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa nk'imiliyaridi 2 gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi. Niho rero leta yahavuye ifata tireka dufate miliyoni 500 kuri buri komine. Urumva ni cyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati ikintu bazosubira kukivuga. Ayo mafaranga bayatanze umwaka wa mbere, umwaka ugira kabiri bacavuga ngo nayo amahango no kuyahango nayo amashirahamwe ngo ibice 80% ngo komini ikoreshe 20%. Ayo mashirahamwe ugasanga nayo bari mu mugambwe uri ku butegetsi. No kuvuga yuko ayo mafaranga yitwa ngo yafashije komine afashishwa n'ubundi amashirahamwe kugira wa mugambwe nyine. Ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugabo agashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba, igitigiri cy'amazone. Zone nimba ifise imitumba 3 muri iyo ntumbero bati bagabanye ubwo bwishi bw'abategetsi bw'abatware bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba. Nimba zone yaho igizwe n'imitumba 5 bakagira nk'igazone imigira imitumba 7 ku karorero kugira ngo amafaranga yari kuja muri iyo mishahara y'abaheshe zone ahubwo aje gukora ya migambi yindi mu mashuri, intebe ziboneke, ibitabo biboneke. Hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu bisiga imbere. Ariko gushika no munsi jewe isobanuro bavuga imvo n'imvano je nuvumenga ntizinyura cyane gose. Ayo namwe mu makuru yaragezwe yavugwa cyane ya nino nga gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ipfuza kurajwa amambere bashikirwa n'amakuru n'ibikariro bwene nk'ibi ufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru kagushikira mu bambere mukanya ndaza babwira n'ibindi biriko biragarukwa ko irya nino. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.